Kuri uyu munsi igenekerezo rya 10 Nyandagaro mwaka wa 2022 Burundi burifadikanije n'amakungu ari ku mugabane wa Afrika mu guhimbaza ku nshuro igira gatanu umunsi wahariwe inzandiko ndangamuntu no gutanga ibiharuro nyavyo by'inzandiko ndangamuntu muri Afrika ku civugo kivuga kiti koresha uguhuza kube imboneza no kugira ivyacu uguhuza ibihugu mu gukomeza ishingiro rihurikiyemwo bose mu nzandiko ndangamuntu no gutanga ibiharuro ndangamuntu nyavyo iyo nzira irashe yo guharura abantu bose. Akamaro ko kuba ufise amakuru akwiye inzandiko ndangamuntu ziri ku gihe kandi z'ukuri n'uruhara iryo shingiro rigira mu bijanye n'inzandiko ndangamuntu no gutanga ibiharuro nyavyo by'inzandiko ndangamuntu mu gutanga icizere ko umuntu wese yaharuwe gutyo bimuhe uburenganzira bwo kuronka urucanco ashobore kwivuza akingigwe yongere ashobore kuronka uburenganzira bwose amategeko amurekurira ne ibanga ntangere. Ukumenya intererano nyamukuru y'ishingiro ry'inzandiko ndangamuntu mu gukomeza intwaro ibereye no gukingira agateka kazina muntu mu ntumbero y'ibikorwa guhera ku mwaka wa 2021 ikazorangira mu mwaka wa 2027. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwarahaye ikibanza kidasanzwe igisata c'inzandiko ndangamuntu mu gutanguza umugambi wo kuvugurura no gukoresha imashini za mudasobwa mu gisata c'inzandiko ndangamuntu hamwe no gushira ku gihe amategeko ajanye n'ico gisata. Yamara nimba leta mvyeyi yiyemeje kugira igisata c'inzandiko ndangamuntu ubwa mbere igikoresho nyaco co kuranga umuntu ikamurekurira uburenganzira ahabwa n'amategeko no kurangura ivyo asabwa n'igihugu. Bwa kabiri igikoresho c'intwaro ibereye ugushinga imizi ku mubano ubutunzi na kazoza mu gutegura gushira mu ngiro gukurikirana no kurimbura politike zose zijanye n'iterambere. Bwa gatatu ugushira ku murongo umwe abo bose begwa n'ikibazo c'inzandiko ndangamuntu kuri politike ya leta mvyeyi leta nkozi mu gisata c'inzandiko ndangamuntu. Bisigura ko ari igisabwa kugira leta nkozi ishike ku mahangiro adasanzwe yihaye mu migambi iterambere. Dufatiye ku vyegeranyo bihari, igihugu carateye intambwe iboneka mu kwandikisha abana bavutse, tukaba tugeze ku biharuro ca 90%, mu kwandikisha ubugeni ku babanye bidaciye mu mategeko, naho abapfuye badafutishijwe co kimwe n'umugore n'umugabo bahukanye. Mu bijanye no kwandikisha abana, igice kinini c'abana bafise musi y'imyaka 5 abashika ibice 84% baranditswe mu bitabo ndangamuntu. Dufatiye ku cegeranyo cakozwe mu mwaka wa 2016 na 2017, aha twomenya ko ibiharuro bigenda birahinduka bivanye n'intara. Intara handitswe abana bakeya kuruta abandi n'intara ya Kirundo, aho handitswe kugera ku bice 54%, ahanditswe abana benshi naho
ni mu ntara ya Gitega aho bashyize ku bice 94%. Leta nkozi, leta mvyeyi bifashwe mu mugongo n'abayifasha mu migambi itandukanye cyane cyane y'iterambere, ibicije cyane cyane mu bushikiranganje bukuru burabwa n'ikibazo c'inzandiko ndangamuntu, iriko igerageza kurandurana n'imizi iyo ngeso yuko abantu bashobora kuba mu gihugu batazwi mu gisata c'inzandiko ndangamuntu, mu gushiraho ubuhinga bwo kurwanya iyo ngeso yo gutandikisha abantu. Kugijanye no gufutisha abitavye Imana no kwerekana ibitigiri vyabo, twomenyesha ko hari abarundi bitabira Imana mu mihana cyangwa mu kibano aho basanzwe babaye, bituma ibiharuro by'abitavye Imana bitamenyekana mu bisata biraba amagara y'abantu. Ivyo biharuro byotegerejwe guha intumbero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu nteguro zose zoza zituma abanyagihugu bagira amagara meza. Kukaba nkako abantu benshi bitabiye mu kibano baja gufubwa badaciye ku bitaro kugira bandikwe, baca bagenda ku maziko atanuruhusha bayenze gusaba, kuko ivyo nta nuruhusha babisabira. Nico gituma usanga mu nzandiko zo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu abo bantu bataboneka. Ukubura kw'ibiharuro by'abitavye Imana ni intambamyi idasanzwe mu gutegura imigambi y'iterambere kugira leta ishike kwihangiro yihaye mu guteza imbere abenegihugu. Twagomba rero dutere akamu abenegihugu tubatumirira gutahura ko kubahiriza amategeko ari ikiguzi kidasanzwe cyo gukunda igihugu. Ukwandikwa mu gitabo ndangamuntu ni igikorwa umurundi wese ategerezwa kuba yakoze, kandi n'amategeko akaba avyemeza. Ukutandikwa mu bitabo ndangamuntu akaba ari intambamyi mu gutegura imigambi y'iterambere. Kukaba nkako iyo umuntu avutse bisabwa ko aca yandikwa mu bitabo ndangamuntu, kandi iyo umuntu yitavye Imana bisaba ko acaja gufutishwa. Uyu munsi wahariwe inzandiko ndangamuntu muri Afrika utanga akaryo keza ku bantu bose bafise ico bakora mu gisata c'inzandiko ndangamuntu no gutanga ibiharuro bijanye n'ico gisata mu Burundi, ko gusuzuma neza intererano y'umwe wese kugira ngo ico gisata gitere imbere.